Aimable umunsi wa mbere umaze gupima ibiro byinshi umaze gupima ibiro bingahe kuko uri umuntu muto muto abahungu ego muba murapeza na parfait wanje hariya n'umuntu muto muto mugahagi usanga afite nka 80 kilo abahungu mufite amagufa akomeye murapeza ariko murankunda kubona abahungu benshi bakina umupira zibarijeya umunsi wa mbere umaze gupima ibiro byinshi wapimye ibiro bingahe umunsi wa mbere umaze gupima ibiro byinshi napimye 62. Sali la famille ndabaramukije cyane abantu bacu abantu b'Imana abantu b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abadukurikirana muri mu mahanga atandukanye ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe abe mu mitima yanyu ndetse Imana iganze mu byanyu ibazigame kugira ngo muze mushobore kugira mu mwaka wa 2022 muri amahoro. Arvela kuri micro inyuma ya kamera akaba ariyo Ngege nkuko byama buri munsi uno musi duse umutumire w'iteka Imana yaduhezagiye turamuronka tugiye kuganira na Aimable muramuzi bamwita Aimable ariko irindi zina kiwe naryonzi niwe tugiye gukorana ikiganiro mabona ko n'umusore mwiza arasa neza namuheruka ari muto muto cyane mugasanze inyama zariyongereye sinzi uko yabigenje ya Emma umeze neza meze neza cyane amakuru y'iminsi myinshi ni meza ndashima hama ku bantu batazi izina ryanje ry'ikirundi na urimenye n'ivyizigiro Aimable sha iryo zina sikia mbere ndagyumvise urabizi ko narindariza ahubwo nabaye bugibagire gusa ego nuko urasa neza ndabona waravyibushe usigaye uduke muri imeze so Jess ndavyibuha kuko ibiro napima biracari bya bindi nyene ariko je kuno naguheruka tugikorana muri Rukundo tivomeze mbona warahindutse birashika akaba ari gihe kinini kihaheze kirenganya ariko ndacari wa wundi nyene urabibona ego ni Aimable akaba ari we mu bantu bakunda kudukurikirana mwarakunda kumva mvuga nkuko mvuga ngo Ngege ni wari inyuma ya kamera mwarakunda kumva mvuga ngo Aimable ni wari inyuma ya kamera niwe twahora dukorana muri Rukundo TV News ariko we aracari muri Rukundo TV jewe nije nabaye bukinjure gatonya nguruke ndabe ahandi uko biba bimeze Emma tugiye kuganira n'umukameramani akaba n'umukinyi wa filme nibaza ko uri n'umurealisateur ego ivyo byose arabikora akabikora icarimwe hano hanze hari abantu benshi bifuza kuba ivyo ucuri cuno muzi bakiyumvira mpasha Aimable yabigenje gute Aimable vyatanguye gute kugira ngo ashobore kugera hageze no musi uri umuntu maze kugaragaza ibikorwa byinshi umaze gukora amafilme menshi hari n'ayandi menshi uri kurakora abantu benshi barakurondera no kuvuga ngo abantu iyo bamaze kukurondera nuko baba barabonye icuba ushoboye ariko mbere yuko tubiganira ku kazi kawe ndashaka umaze uduhe umwidondoro Aimable uwariwe Aimable yavukiye hehe hari n'abantu ushobora gusanga muvana hamwe ku gatumba batakuzi kano kanya bashobora kukumenya karibu so kuntu bisanzwe Aimable ni umwana w'umunani muri famille yacu nkaba ndi n'umwana wa nyuma nkaba mvukana n'abakobwa 6 turabahungu 2 mwarahezagiye hama Aimable nimvukira yo mu Kamenge quartier Mirango nkaba navutse muri 93 mvukira nyene mu Mirango kwezi kwa 6 nuko muri kano kanya abo tuvukana barakwiye ko turi 8 but nta abavyeyi tukibafise barapfuye pole sana so Aimable akaba ari umurealisateur akaba ari umukinyi wa filme akaba ari n'umwanditsi so nkaba natanguye kuba ndumukinyi wa filme ariko muri ico gihe ari mu 2009 Emma sindaguciriyemwo hagati nimba wavuze ngo wapfutse mu 1993 niho wavuka yego ndashaka kumenya ese muri 1995 gushika mu 2000 waruri nako wari ngahe Bujumbura nako ko nari ndakebajije nabi waruri ngaha mu gisagara cya Bujumbura so kuntu byagenze muri 93 mvutse nacatera intambara gushika muri 95 twari tukiringanya ni Bujumbura turimuka turahunga duhingira mu Rumonge nona sisi mama wanje baramwica mu ntambara
bamwishe mama wawe bamwiciye mu ntambara ya mwari muri kumwe yego muri 96 bamwiciye he ahantu bita Imwika ni mu province ya Rumonge amaze ni kwa kuntu bavuga ngo haraje abantu baratera bahama akaguma mama wawe karamwitana cyangwa babasanze mu nzu baramwica bisanze kuntu byari bimeze uyu munsi yari mu gatondo andeze nkiri mutoya cyane baraza barasa maze mama wanje kubera yarabyibushe cyane biramugora ukuntu yokwiruka ariko ndafise sister wanje acaraza arankura amaboko ya mama aranyirukanza ariruka nawe nyine bari kubararasa nko ku metero 30 aranyirukanza rero mama bacora mushikira baramwica yamwishe ya nuko muri uyu mwaka turagenda ahantu bita Makamba ku mupaka w'Uburundi na Tanzania ava yaho ko bica mama niyo twatanguye kujyayo naho nyine baratera tugaruka mu Rumonge niho baca bica mama papa avuga ati jewe intambara ntakikimbwiye ntwaye umukunzi sinzosubira guhunga tuja muri Rumonge centre ni kuvuga papa yabaye nk'umuntu yihevye mu Rumonge centre turahaba twatangiye kwanza tuba ahantu bita mu Karonda nyene mu Rumonge tuca turavaho tuza kuba muri Rumonge centre turabaho kuva na setuko gushika muri 2002 papa nawe acaragwara arapfa nawe nyene tuca tuguma ngaho 2002 gushika 2005 tuvuga ati wayi mahoro arabonetse kwitutasubira iwacu ego ese papa wanyu amaze gupfa ninde muntu yashiye asigara li responsable w'umuryango so je ndafise grand frère wanje agira gatatu muri famille afise na sister so bibaye na papa yari umuntu arondera nyene yadusigiye nyene ibyo dutunga turatubeshejeho icyo gihe gushikaho tuvuga ati dusubire muhiri wacu turavuga ati tugende turagaruka nganye ne mu Kamenge 2005 kuva 2005 gushika n'ubu ndi nganye ne mu Kamenge ego noneho wariko ratwiganira ukuntu vyagenze utangura gukina filme hama biraza ya natangiye gukina filme natangiye gukina théâtre kwanza 2004 ico gihe wari umunyeshuri ya nari umunyeshuri ku ishuri yari nuzeye groupe twita ngo stop sida urumva wari wiga he ni ico gihe niga ahantu bita yari mu Rumonge ahantu bita mu Karonda no niga ya mu mwaka wa 5 wa 6 maze canda vayo tumaze gushika ino aro club yari kuri Rimika lycée municipal ya Kamenge chamba ndayigiyemo yitwa ABDS ya iyo groupe tunakina ama théâtre akina n'ama film ma court métrage nyene turakora gushika 2009 yitwa Alexo Mix ni mu producteur natamuzi so ari mu baragenda baba producteur mu Burundi acara tana kunyigisha ukuntu ashobora gukora filme ibintu nk'ivyo urumva kuba nari nsanzwe ndumukinyi nk'abantu mu realisateur nataye kuba mu realisateur nkiri muto cyane bica nsanga byanyoroheye tukajana kuri tele tuko turakora amafilme nkamufasha gufilma ibi filme ziwe nk'abari je ndazikora uko nyene gushikaho ndabyisangamo mu nyuma birabuzima birabakazi ndashaka kumenya rero kugira ngo utangure gukora ibintu vya production ese wakuze muri we wumva wifuza kuzoba umuntu ahayariza amafilme wifuza inzozi zawe ari kuzoba umukinyi akomeye cyane mu kino gihugu cy'u Burundi cyangwa wakuze wifuza kuzoba iki mu buzima busanzwe so mu buzima busanzwe nkiri muto nahora nifuza kuzoba umukinyi w'umupira
Aimable, umunsi wa mbere umaze gupima ibiro byinshi, umaze gupima ibiro bingahe? Kuko uri umuntu muto muto. Abahungu ego muba murapeza. Na parfait wanje hariya n'umuntu muto muto mugahagi usanga afite nka 80 kilo. Abahungu mufite amagufa akomeye murapeza. Ariko murankunda kubona abahungu benshi bakina umupira. Ziba rijeya. Umunsi wa mbere umaze gupima ibiro byinshi wapimye ibiro bingahe? Umunsi wa mbere umaze gupima ibiro byinshi napimye 62. Bivuze kano kanya gufite bingahe? Ubu mfise 58. Nibiki? Birakwiye. None inzozi zawe zo kuba umukinnyi w'umupira zishwe n'iki kugira ngo ushobore kuja gukora ibintu vya filime? Nkiri muto narakina umupira nyene. So bivanye n'ubuzima nagiye ncamo ko naciye mu buzima buri private sinashobora gushira kuri kamera nibwo bwatumye ntashobora kubandanya ngira, ariko gihe n'ubuzima bw'imfuvyi nyene ukuntu igihe bibaye uko nisanze ndiko ndakora filme, ndiko ndakina filme kandi bakambwira ati yo urazi gukina babimbamwo ncasanga umwanya munini ujamura kugira amazoezi y'umupira ugasanga nagiye mu bunuzeye mu mafilme, mvuye ku ishuri ntafashikaye nace nja mu marepetition y'amafilme uko nyene nca ndabyisanga musanga nabikunze kurushaho mvuga ati ese gukora filime warabyize cyangwa ni ibintu by'impano byaje muri wowe? Ndavuga kujya mugenda mukayimonta mukayisohora kandi gasoka ari image nziza. Gufilma urabizi yuko sinzi ingene mu bigenze kugira ngo mushobore kuba mwisanga muri abantu bashobora gufilma ibintu, byagenze gute? So je muri kano kazi sinagiye mu ishuri ngo ndavyige, but ndibuka ko nabigizemo experience nini kuko nabanye n'abantu babikora nkaraba amafilme ibintu nk'ivyo. Ndigakubesha jewe nize telecommunication nkiri ku ishuri naho nisanga ndi nk'umwigisha kuko nabyisanzemo ndabikunda kuko twariga audiovisuel ku ishuri, twariga audiovisuel, abiga telecommunication cabitahura. Ico gihe twariga audiovisuel. Muri audiovisuel wasanga ari jewe ndi imbere n'umwigisha ashobora kumbwira ati twexplique ibintu nk'ibi, usanga bindimo nyene bindimo gushika n'ubu. Iyo nkoze ku kintu nyene sinkora ivyatara ariko biba birimo akanenge gake. Ego ni Aimable, mbega uba uri CEO wa Zira Filme cyangwa ifite undi muntu ayirongoye? So ibya Zira Filme sinabivuga ko cyane kuko hari ukuntu bitunganije nabitegura neza ngo tubishire ku mugaragaro, but Zira Filme ni team kandi ni team nini. Yego. Mumaze iminsi atagikorwa turonka kandi ndibuka ko igihe duherukana mwari mwadusezerane ko mugiye kuja ku TV mutangure kuduhereza ibikorwa byinshi, byagenze gute, habaye iki? So Zira Filme uwoba ariko arayisubiza inyuma cyane yoba ari jewe vraiment. Umwanya wanje ni mutoya kuko je nkunda abandi bantu kurusha ukuntu nikunda, kurusha ukuntu nkunda bari mu nzu muri Zira Filme. So ni kuvuga hari mfise ibikorwa byinshi, mfise ibikorwa bya Rukundo TV bimfata umwanya ku mwanya, mva duposting igihe cyose. Ni kuvuga Zira Filme usanga bamburiye umwanya. Narabagerageje no kubabwira turondera umuproducteur wa Zira Filme, barambwira ati no dukeneye wewe. So kuri ivyo rero dusigaye dukora igikorwa kimwe ku mwaka. Nukuvuga ngo tuzoronka filime imwe ku mwaka? Si kuvuga ngo tuzaturonka filime imwe ku mwaka, ariko nk'uyu mwaka waheze dusohoye Ndicuza, tugira dusohora iyindi yitwa Umwanya. Izo irimo abastare. Yo ndaje ndayikubaze.
nukuvuga urabizi ko mperuka gusohora film mu mwanya naratangaye cyane nanje numvise ngo ugomba ushire film mu mwanya nawe ku mugaragaro ejo sinzi ikiganiro nabonye titre yayo yavuga ngo Arvera ngo yaranyivye film ikiganiro wakoze kuri Buja Today TV nivyo ko rije nakwivye film cyangwa ni wewe ugomba nge copy so aba journaliste murazi kumurondera ama content mwandika kugira abantu barabe ico kiganiro jewe byukuri iyo ide yi filme umwanya naraheze imyaka 4 ndayifise twaragerageje kuyikora mu gihe cyahise ariko turahagarika ubu rero nto twikora nyene kuntu dushaka kuko ico gihe twashaka ko habamo abastar bari muri industry ya music ariko ico gihe ntitwigize tuba turungu ibakwiye kubashiramo ariko ubu tucavuga ati reka tubikore twitonze twaronse bamwe nkaba MT number 1 ba Fabilove ba Big Zoe ba Rarijo n'abandi harimo barandiri promoter n'abandi ya ni kuvuga iyo support twaronse niyo yatumye ya filme iba nkuko dushaka iba umwanya koko urumva ariko wiwi narabonye wakoze filme tw'umwanya kandi sinzi iyo uwo mwanya wiyumviriye kuva ryari so ikindi naco cyo nizera ni kimwe nuko twakinye umwanya ariko uzosanga histoire atari imwe kuri byo rero baze barabe umwanya wariho ko umwanya wawe ari umwanya w'ukuri cyangwa ugwanje ari umwanya w'ukuri Emma Blue iyi filme umwanya utegekanya kuyisora ryari so nashaka kuyisora muri December nyene shaka kuyisora muri December bikunze ariko Peter ni mu kwezi kwa mbere kuko nsigaje scene 3 gushutinga scene 3 kandi izo scene 3 zisaba ko ndazikoresha babandi numva shaka naho urazi umustar kugira umushikire ni ikintu kitoroshe hariho n'abastar nashimye kuvuga twumvikanye turayaganira bien shooting imyageze umunsi wa tournage turababura basanga mwavuganye mwahejeje ariko umunsi wa tournage kana mu telefone akankara kwitaba agakubwira ati man ibyo bintu biranteye ubwoba man ibyo bintu je vraiment sino bishobora ukuntu mwaheje kuganira agahindura mind mu nyuma ibyo byarashitse kenshi ku bastari barenga kuri 3 Emma Blue urabona ko filme twavutse dusanga yitwa filme dukura tuyita filme ikineme cikinofu niko bakunda kubivuga kano kanya umuntu aje akakubaza ati filme mu Kirundi isobanuro yayo bari uwo mubwira ngo so kwanza filme mu Kirundi ni ireresi ariko ukuntu twakuze twigishwa ngo definition ya ngo nukuri kuba biraba hama ni kinyoma kuba bikina uno munsi umuntu ashaka kwandika filme kugira ngo ashobore kuronka histoire nziza imeze neza abantu bashobora kuraba yo kwisunga iki so muri kino gihe ndabona ko abantu bashaka ibintu biri social ibintu b'ubuzima tubayemo but jewe ntandukanye n'abandi kuko jewe ama filme yanje na usanga ari my idea ma fiction ari za filme zerekana ubuzima nyene ubuntu by'ama action ko usanga ntandukanye n'abandi ariko bakora filme z'ubuzima nyene tubayemo nka Rukundo TV nka mwebwe umva usanga biryoshe cyane ariko nakubajije umuntu ashaka kwandika filme hari umuntu ashobora kuba yifuza kwandika filme ariko akaba atazi nizihe principe umuntu ashobora kwisunga kugira ngo yandike filme aronke histoire yuzuye kandi imeze neza nizo ndiko ndakubaza so principe ya mbere kugira wandike filme bisaba kuba ufise inkuru ugira utange urumva hama agacabamwo ikintu citwa kugira cakagura kuyiha amasene urumva ukayiha amasene kandi ukayiha amasene ku buryo sene
tuvuge iya mbere idashobora kuvuga iya kabiri. Ahubwo byiza ko iseni ya kabiri ivuga iya mbere, ivuga ivy'akahise adashobora kuvuga, kuko uvuze urashobora kwandika sene ukavuga ibizoza ugasanga urahejeje film, n'umuntu akiraba sene ya mbere acavuga ati film izoheruka kuko wabivuze. Ni kuvuga uranyegeza iherezo ry'iyo film, urumva byo ubigira mu masene. Ikindi kintu cugira ikintu bita script, amajambo bazoganira, dialogue. Kandi kwandika dialogue kirazira kwandikamo ijambo ukarigarukanamo gatatu, ni kuvuga ubwirize tautologie muri iyo dialogue. Ni kuvuga ijambo risaba ko rigaruka rimwe, rirengeje rikagaruka rya kabiri, rimaze kurenga kabiri ibimaze kuba tautologie, aba ari amakosa. So hariho n'izindi principe nyene nyinshi. Ibanga ryo gutera imbere muri filime hano mu gihugu cacu c'u Burundi rinyegeje he? So kuri jewe novuga ati ni gukora filime nziza. Ukoze filime nziza. Iyo uvuze filime nziza ni filime bimeze gute? Filime nziza ni filime nyabaki, ni filime ifise casting. Par exemple, ugerageza uvuge mu Kirundi niho abantu bashobora kubitahura neza. Sawa, casting ni abakinyi. Par exemple nka jewe kacumbwira ngo nkine ndi papa wawe, ivyo bintu tuba tuko turabesha abantu. Kwaje usanga nka jewe ubangize mbe umukuru w'igihugu, urumva sene ndi umukuru w'igihugu, urumva ububesha abantu. Ni kuvuga nawe akubwira ngo uri mama wanje, tuba tuko turabesha abantu. Ni kuvuga ibikorwa tugagira ukuri, abantu bakaba bahuye n'ico barico muri iyo film. Abantu bakaba bahuye naho baba, urumva. Kwaje usanga umuntu ugasanga umuntu nka jewe bamugize kuba mu CEO w'amakampuni arenga 50, ugacugenda wambaye deshire. Ugacugenda wambaye deshire, ni kuvuga style, aba stylist, ni kuvuga tuza kurondera casting, stylist, location, urumva ivyo bintu bikaba ari ibintu biri ku murongo bitunganije, n'inkuru yawe kabikosoye neza. Emma Blue, tuja musozero y'ikiganiro cacu, reka ndagusabe ugira akajambo ubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Sunday Umoja TV. So Sunday Umoja TV ni TV nziza, ni TV yitaho abakinyi ba filme, yitaho industry y'u Burundi. So umuntu utaragira subscribe kuri Sunday Umoja TV warahomvye. Kandi ugize subscribe uvuga ngo uzoba ngo bateje imbere cyane, ahubwo wowe nyine uzoba wihombesheje. Kuri ivyo rero cyo ndagusaba gira subscribe kugira uzoza uraronka ibiganiro ku mwanya. Nibagira kugira notification ugire kuri all, kuri byose, ku buryo ico ba postinze uzoza urakironka uro mudukuru dushasha. Hama ntibibagira kugenda kuri Zila Film 257 ugire subscribe, kuko ikigiye kuza kiri moto. Ni filime yitwa Umwanya, izo irimo abastari benshi bo mu Burundi baririmba, bakina filme, aba DJ, aba presenter, aba journaliste, bose bazoba bari muri iyo filme. Benshi si bose bari muri industry, ariko benshi bazoba bari muri iyo filme. Emma Blue, kano kanya haramutse yagize umuntu agukenera yifuza kuganira nawe yo kuronka gute, yo kuronderera? So shobora ndakoresha ama réseaux sociaux, ndakoresha Instagram ni Emma Blue Z, hariza Z Emma Blue Z, ama kuri Facebook ni Emma Blue, no kuri ushobora kunyandika kuri Gmail naho nyene ni emablue@gmail.com. Ushobora kunyandika cyane kuri Zila Film, zilafilm@gmail.com. Reka tugushimire ku mwanya waduhaye tukaganira. Natwe turabashimiye kandi mwakoze cyane. Twiteganye igishika cyinshi film mu mwanya kandi ndizera ko izozitwika cyane.
amen. Ego. Ndabashimiye mwese mwafasha akanyamukaraba kino kiganiro mugende kuri Zila Film 257 mugishigikire nkuko mwama mwabidukoreye mukole subscribe murabe ariko na filme nziza cyane utarayibona yarahombye yitwa Ndicuza genda urabe yicujije iki Aimable kugira ngo film arinde ayituko mugire ibihe byiza rero mugire iminsi myiza no kutegurira iminsi mikuru ya Noel na Bonane Imana ibahezagire cyane turabakunda ciao ciao.